Mu cigwa ca mbere c'iki cigwa co kwisonzesha twarabonye yuko iyo wisonzesheje vy'ukuri ufata ingingo yo guhagarika ivyo wahora ukunda, ivyahora bikunezera, zaba inzoga, zaba imfungurwa zitandukanye, yaba amateleviziyo, vyaba n'ibindi vyinshi twarabivuze. Ivyo rero ukabigira ufise intumbero yo gusubiza hamwe n'Imana, ufise intumbero yo kurondera Imana kugira ngo ibandanye ikwiyereka, ivugane nawe canke iguhe ihishurirwa canke naho igukize ivyo urimo. Dufatiye ku gicapo twaravye ejo, twasanze Imana ari nk'itangi rinini yuzuye amazi, ariko kuri iyo tangi ugasanga hariko agatwiyo gatoya, akaringoti gatoya gasohora ayo mazi. Turabona yuko ivyo ari vyo vyose ku munsi hanyuma ugacumura, ako gatwiyo kaba kazivye. Turabona yuko gatwiyo kaca kabuza y'amazi gusohoka. Akaba ari naco gituma umuntu akwiye kwisonzesha kugira ngo iyo twiyo isohora amazi yaguke, ibe nini, aronke aho umugisha uva ku Mana ushobora guca. Twarabonye yuko mu gihe wisonzesheje ugasenga, impwemu yawe ikura, ugatangura kurota neza, ugatangura guhishurirwa amabanga, ugatangura kugira ivyiyumviro bimeze neza, Imana igatangura kuvugana nawe mu buryo bumwe canke ubundi. Twaravuze yuko tuzorabira hamwe akamaro ko kwisonzesha mu vy'amagara, mu vy'imibano, mu vya politiki, eka turaza kurabira hamwe no mu vy'umwidegemvyo. Mwibuke yuko twavuze yuko tugomba kwerekana ukuntu kwisonzesha kotuma tugaruza umunezero Satani yatunyaze mu gihugu c'u Burundi. Reka rero muri iki gice ca kabiri duhere ku kamaro ko kwisonzesha ku magara yacu. Benjamin Franklin yaravuze ati ukwisonzesha n'ukuruhuka n'imiti myiza isumba iyindi miti yose. Hanyuma Hippocrate nawe aravuga ati iyo ufunguye urwaye uba uriko uragaburira ingwara, agasaba yuko abantu bokwisonzesha. Arasubira akavuga ati indwara zose, ububi bwose uhera mu nda. Iyumvira umuntu guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gushitsa itariki 30 z'ukwicumi ariko ararya adahagarika, ku munsi arya, mu nda yiwe haba huzuyeyo uburozi bwinshi, utugingo ndemamubiri canke amaserire aba yarononekaye, n'umubiri nawo nyene uba ukeneye kuja mu karuhuko. Ubu burozi rero nibwo buca buvamwo za ngwara zitandukanye. Ugasanga umuntu yagwaye diabete, yagwaye igitigu, yagwaye hypertension, yagwaye cirrhose. Aha rero murumvise yuko ibigwara vyinshi cane biterwa n'ivyo dufungura buri munsi. Ukwisonzesha rero ngo n'umuti ushobora gukiza ivyo bigwara. Iyo wisonzesheje umubiri ukora abasoda bashasha, bamwe baza bafise inguvu n'ibigwanisho rutura. Habivugwa yuko ukwisonzesha bituma amaserire canke twatugingo ndemamubiri dusubira gukora neza, amahormone agasubira gukora neza. Ni nka kurya ufata telefone ukayaktualiza. Murabona yuko ushobora gukoresha telefone ugashika yaho ama application amwe adasubira gukora canke akora nabi. Kugira ngo rero asubire gukora neza, waktualiza telefone n'imashini urayaktualiza. Voilà. Rero natwe birasaba yuko umubiri wacu tuwaktualiza. Voilà. Ugasubira gukora bushasha. Ivyo rero sinzi yuko turiko turabitahura. Uhereye mu kwa mbere umubiri uha inzoga, uha ivyo kurya, uha ivyandagutakiye, aho ivyo birimwo amasumu, birimwo ibintu bitameze neza, mikrobe, amabakteri, ugumye uwuha umwaka wose uraheze,
ugumye kwa kundi atangura kuzurumva umusongo usatuye uti ibi biriko biva kuki biriko biva kuri vya bindi warya. Kwisonzesha rero biratuma ugabanuka n'ibiro. Hari habo usanga baza bagize ibiro bidakenewe, ugasanga uruda rugereza hariya bakiyumvira ngo no kuvyibuha, mugabo ivyo bizomuviramwo intandaro yo kugwara. Kwisonzesha bituma urugero rwa insuline rugabanuka, hanyuma bigatuma diabete igabanuka canke ugira amahirwe make yo gufatwa na diabete. Kwisonzesha bituma twa tugingo ndema mubiri canke tumwe twita amaserire dusubira kwiyubaka. Utwari twaramerewe nabi no kuvuga ngo duca turonka ukuntu twiyubura. Voilà. Umuntu yisonzesha bituma atagwara kanseri. Kwisonzesha biramukingira kugwara kanseri. Mwibuke ko kanseri ahanini ishobora kuva no kuvyo dufungura. Mu gihe wisonzesheje, ya micafu yose yari mu mubiri iraheza ikavayo, ya micafu yose yari mu maraso iraheza ikavayo, ugasigarana umubiri nk'uwakabebe. Ivyo abadoktere murabona yuko bariko barabitwereka. Bantu b'Imana, murumva yuko ububi bwose, ingwara zose, ibigwara vyapfuye nabi vyose tugwara munda. Aha munda vyose niho bihera, kuko vyose niho vyinjirira. Umutama n'umuntu azi ubwenge cane, umuhindi bamwita Sadhguru. Niwe yavuze ati munda niho hari eta majoro y'ingwara zose. Murumva akantu kayemwe. For most of the chronic ailments that people are suffering today in the world, the headquarters is in the stomach. Yes. But a lot of people, it's shifting to their head, but largely headquarters is in the stomach, the way… what they eat and the way they eat. Ati vyo bigwara vyose mubona bikomeye abantu bagwaye kino gihe, eta majoro yavyo iri munda. Murumva tuvuze eta majoro ni kirindiro gikuru. Voilà. Ati rero ivyo biva kuvyo barya n'ukuntu babirya. Ivyo bintu turya rero buri munsi nivyo bitugandagura. Ivyo binyama, ivyo biyoga, ivyo bijitunywa bivuye hanze. Aha tuza twarasinzikaye bantu b'Imana. Voilà, uyu mutama nawe ariko arayigereza imyaka 70 avuga ati umuti no kwisonzesha. Murabona ko yari mu bugaragwa yisonzesheje? Hari mwibanga mu kwisonzesha. Uyu mugabo ati umuti nyawo no kwisonzesha. Aha turacari mu vyo munda. Aha doktere akanona nibagiye aratubwira ku kintu cerekeye SIBO canke ikintu citwa SIBO. Mu Kirundi reka tuvuge yuko ari ingwara y'amara canke trouble des intestins canke maladie des intestins. Aha tubwira yuko mu mara canke muri intestin grêle, muri rujya rura rutoya, ati hajayo amabakteri. Ayo mabakteri agatuma wewe wuzurinda, ukavyuka basha wadadagawe, munda huzuye ibigaze, mana yaje. Ukaguma uhema ucishije epfo, ukaguma wumva ibintu bivugira munda ngo ryo imisonga satu. Waja mu kazu ka sugumwe nturonke ikivayo. Ati rero ibi bikizwa no kwisonzesha. Ati wisonzesheje birafasha cane. Ibitera vyavyuka vyari munda birahera, na vyavyuka ntumenye iyo vyaciye. None abayisilamu buri mwaka bisonzesha ukwezi kose, murazi ukuntu bibasiga bameze mu magara? Abakirisu nabo bakishinga barya ivyo barya, banywa ivyo banywa. Ubu nawe ni Dr. Zakir. Reka nawe twumve ivyo atubwira. Ubu ni umuyisilamu. Benefits. What exactly are the physical benefits of fasting? Since fasting mainly involves in abstaining from food, drink and sex from dawn up to sunset, here we realize that the stomach is
the main organ of the body which has the maximum diseases, maximum ailments. ati twebwe mu bayisilamu ukwisonzesha nuko kureka gufungura canke kureka kunywa gushika izuba rirenze. Ata rero estoma murazi yuko ariyo nkomoko y'ingwara zose. That's why beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said. It's mentioned in Ibn Majah, volume number 4, hadith number 3349. Our beloved Prophet said that there is nothing better that a son of Adam can fill in the container with more evils than the stomach. It is sufficient for a man to be on his feet with a few morsels. But if he has to eat more, he can divide the stomach into 3 parts. 1/3 for the food, 1/3 for the drink, and 1/3 for his breath, or 1/3 for the air. So what we realize that the maximum diseases originate in the stomach because it's house for bacteria. And the food that we eat, it enters the stomach. From the stomach, it gets digested, goes into the intestinal tract. Then the food nutrients enter the bloodstream and then goes to almost all the different organs of the body. And we realize that the stomach is working continuously throughout the life. It never gets any rest. When we fast, this stomach, which is a very delicate organ, though it's very delicate, it is a very complicated organ. It's delicate, at the same time it's very important. It keeps on working throughout the day. This organ, while we fast, when no food enters for several hours, it gets rest. And the toxins that are there in the body, they are removed, they are purged out. So fasting is a very good way that physically it's beneficial for the body, it removes all the toxins, and it helps in various diseases. Dr. Zakire mu ncamake avuze ati mu gihe twisonzesheje umubiri uja mu karuhuko, vya bintu byose bitagira akamaro twafungura bwa bumara bwose bugaca busohoka. Voilà. Yasomye n'ijambo ry'Imana muri Korowani aho yavuze yuko ingwara nyinshi usanga ziri muri estoma ariho zistotse. Voilà. Ati rero ukwisonzesha niko gutuma ubwo bumara bwose busohoka bukava mu nda. Reka tuje mu mutwe naho canke tuje mu vya psychology. Mbega ukwisonzesha bifashiki mu magara yo mu mutwe? Abayisilamu barabitahura neza wampaye inka. Nibuka rya jambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Ubu bujede rero biraboneka yuko abakirisu atabwo bazi, bishinga kurya gusa no kunywa. Reka twumve Dr. Zakire icyo atubwira. Reka twumve icyo vyungura mu magara yo mu mutwe. What about the psychological impacts upon the human psyche regarding fasting? I think that's very important. As far as the psychological dimension is concerned, fasting helps in patience, forbearance, and perseverance. Ati kwisonzesha biratuma umuntu agira ukwihangana, patience. It helps a person to increase his self-control. Ati bituma umuntu ashobora kumenya ingene yikontrola. Bituma umuntu ashobora kumenya ingene ashobora kugira discipline. His self-worth. It helps him to increase the self-reflexivity. Also, the self-training and discipline is improved. Ariyigisha discipline, agashobora kugira ubushobozi bwo kwigisha ibintu bitari bike. Voilà. Mu yandi majambo, ariyigisha kwigumya. It can make a person who says I cannot do, it can make him say I can do. Doctor, aho kantu funga subiramo kabisa. Ngo bifasha umuntu yahora abona yuko adashoboye akavuga ati ndashoboye. Iyo ariko arisonzesha arabona yuko byose bishoboka. Mu yandi majambo, mu kwisonzesha niho hava conviction, determination. Umuntu yisonzesheje apanze yuko agiye kugira umugambi, nta kintu na kimwe gishobora kumutangira.
sinzi ko murabona hariho nk'abantu b'abakozi b'Imana usanga barabitahuye ibi bintu, ugasanga yaragiye amaze iminsi 40 ku musozi hariya yisonzesheje, agomba kugirane, agomba gutangura igikorwa, aba ariko arisharja agacaza agatangura igikorwa c'Imana. Voilà. Bituma hamwe wabona yuko udashobora bigaca bihinduka ukabona yuko ushobora. Nimba hari ibyo wari waratinye gukora ukabona yuko bidashoboka, ukamara kwisonzesha, uzosohoka ubona yuko bishoboka. Mana yanje, mana yanje. Nta bwangushi birimwo, umuntu yisonzesheje abafisi inguvu, apana izo mu mubiri, izo mu mpemu, abafise ubwenge bwo ku rwego rwo hejuru. Voilà. Aha turacari mu gisata ca psychology. Psychology ni bijanye n'ivy'imyifato. It even helps in behavioral change. And changing a behavior is very difficult. A person who's used to a particular behavior very difficult. It is, as we say, that the best type of jihad is jihad fi nafs. Ati kwisonzesha kandi birafasha guhindura imyifato. Ingeso mbi ziba zitugeramiye. Twumvikanye amadini yose yuko umwe wese ajaho yarerewe kugira tuharonkere inyigisho. Hanyuma inyuma ya saa sita rero duheze duhura, umwe wese azanye umutwaro, azanye koko iyo shetani itubuza kubaka igihugu cyacu. Hariho shetani zitubuza kubaka igihugu cyacu kandi zisaba amasengesho menshi no kwisonzesha. Amasengesho ari kumwe n'ubugirane no kwisonzesha. Ukwisonzesha wampaye inka. Rindira mwumve. Ibi bintu mwamwibaza yuko vyo kugwaho niki? Gusenga gusa tutisonzesheje. Hariho shetani yo kwikunda, kwibambira ku vy'isi ubuni, kugira ubugunge. Hariho shetani ituma wakibiturire. Ntidushobora kuzokubaka ico gihugu gishasha tukiri babandi turenganya, twakibiturire, twikunda, dushaka kwikwegerako. None rero iyo shetani idutuma twanka kwirekura ngo twubake igihugu nko Imana ibishaka. Voilà. Iyi shetani bagabo si dushikanye ngaha. Ibi bintu sinokwirirwa ndabidondagura byose, mugabo murumva yuko yabivuze, murumva yuko ari ibintu bitoroshe. Kugira ngo bishoboke n'ibintu bisaba urunani rw'abarundi rukomeye cyane. Bibiri yivuga ngo mugire ikoraniro ry'agahebuza, mwisonzesheje, murira, muboroga, ngo kumbure Imana yobagirira ikigongwe ikabasigarana umugisha. Rero duti bahungu twisonzeshe, turabe ukuntu urusyo go tuvako. Ugashitangura kugandagura inyama, winywera ibiyoga, ngo Jesse nisonzeshe. Hari gihe ayo masengesho twoba dutanguye yohera, nawe byabigwara biza vyagukamasa, ugatangura kwicuza, ubona abandi bameze neza, ngo hebasha nanje yo nisonzesha. Voilà. Iyi shetani rero ntiyoshobora guhera abarundi tutayikuriye hasi ngo tuyibature. Iyi shetani nyene, iyi shetani ni igisibije. Murumva yuko n'umukuru w'igihugu yayidomye ku rutoke. Uko twese hamwe duza gushira amajwi hamwe, umwe wese abizane ko byatunaniye ko bituvako, tuheze tubitura Imana yo irabidukurako. Murumva akantu ngo twese tubizane. Mugabe ico gihe nibara abarundi bose. Ubu rero aho tugeze twifuza yuko umurundi wese ahaguruka ahari hose, ibi bintu tukabishira imbere y'Imana ikabisambura mu izina rya Yesu. Reka tuje kwa Dr. Mende Perez nawe atubwire ingene ukwisonzesha gutuma umuntu agira ubwenge, yongereza ubwenge. Turabe ingene ukwisonzesha gutuma ivyiyumviro vy'umuntu bija ku gihe. Ati kubera iki ukwisonzesha gutuma umuntu agira ubwenge? Ivyo nivyo tugomba turabire hamwe. Ati ukwisonzesha rero gutuma haba amagara meza mu mutwe. Ati hariho abisonzesha kugira ngo ibiro bigabanuke, atariko hariho ibirengeye ivyo. Ati kwisonzesha bituma umuntu agira amagara meza mu mutwe, bituma agira ubwenge, bituma ivyiyumviro vyiwe bija ku rutonde. Ati rero abantu bisonzesha ku mpamvu nyinshi, ati ariko tugomba turabire hamwe ibintu bitanu bituma ubwonko bwawe bumera neza, ugaheza ukagira ubwenge bwinshi. Icambere ngo ni ketones canke ketones.
ngo rero kwisonzesha gutuma aya maketones abaho hanyuma amaserire mu bwonko cyangwa utugingo ndemamubiri tugaca dusubira tugakora neza. Ni ukuvuga ngo utwari twarapfuye tugaca tuba dusubirizwa hanyuma ugasubira kumera neza. Ngo ivyo bita amanerone bica bitangura kuvuka, bigaca bitangura gukora mu mutwe, bigaca bitangura gushuha. Mana yanje ahe vyiyumviro biba biriko biracana-canako. Ati information zica zisubira gucana-canako. Aho rero ubusubiye kwiyumvira neza. Ati umuntu afise amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amanerone mu mutwe iwe. Ati abantu benshi izo nerone usanga zidakora, izo zikabugwa no kwisonzesha. Ati benshi usanga batangura kwibagira ico umubwiye ntacibuke. Ati kugira ngo ugarukane ya memoire, ugarukane kwa kwibuka, utegerezwa kwisonzesha kugira ngo ubwenge bwawe busubire ku gihe. Ati ico kiba rero igikorwa c'amaketones. Ati etape ya kabiri, iyo umaze amasaha wisonzesheje nk'amasaha ndwi, ivyo bistimira ico bita autophagie. Autophagie ngo ni uburyo umubiri ukoresha mu gukubura canke mu gukoropa amaserire yabaye nabi, amaserire yapfuye. Turacari mu mutwe, aya bavuga ngo amagorori yarazigiye, nibaza ko ari iziserire ziba zarapfuye. Ati iyo umaze amasaha 17 wisonzesheje, amaserire yapfuye mu bwonko ayo arakubugwa, hakavuka ayandi maserire mashasha. Ngayo ubwonko buca kuyata muri pubere, voilà, ukadepoza, hagaca havuka ayandi mashasha rero y'ugwembe. Iyo havutse amaserire mashasha bituma umuntu afise akabonge n'ibindi bigwara bifata ubwonko bikira. Ati nka barya abantu b'abatamu uzobona bagwaye ya ngwara y'ukwibagira, amanerone amwe aba yarapfuye. Autophagie rero ituma haba ikubugwa hakavuka mashasha. Ivyo rero bituma memoire isubira kugenda neza. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Academy of Nutrition and Dietetics buvuga yuko iyo wisonzesheje ku mayinga ashika kurane memoire yawe iba yasubiye kugira ubushobozi bwo gukora neza. Memoire yawe isubira kuba nk'iy'umwana usomye ikintu kikaguma mu mutwe. Hariho abasomye ikintu ubwo nyene gica kiva yuko amengo nakagome gafuse. Aha rero nico gituma navuze nti abanyeshure bo muri secondaire no muri kaminuza eka mbere no muri primaire n'igicigwa bazogikurikirane neza. Urazi kuja mu kibazo wari waborotse ibintu ukiyumvira iyo vyagiye ugahebura urupapuro ukarutanguko. Umwana agiye gukora ikibazo yisonzesheje, akiga yisonzesheje, uyu muntu memoire yiwe barugwembe, nta kantu na gatoya atibuka, nahari virigira arahibuka. Ibi rero si ibintu vyo gutekenika, ibi ni ibintu vy'ubushakashatsi murumva yuko biriko biravugwa n'abantu baba docteur. Ati ico cari ca kabiri. Ati ca gatatu nico jewe nkunda gica kiba nico bita BDNF. BDNF nayo ni nka angeri yo mu bwonko. BDNF iza gufasha amanerone, ifasha kubaka memoire. Umuntu abuze BDNF ivyirwa vyerekana yuko abafise akabonge, aba yarayinze canke akaba afise izindi ngwara zo mu mutwe. Abantu rero usanga babuze BDNF usanga bakunda kunywa inzoga cane kugira ngo biyibagize ibibazo bafise. Voilà, kugira ngo yibagire ibibazo acanywa inzoga. Ivyo vyerekana rero ko afise BDNF ntoya. Ukaba nawe umeze uko BDNF ntugira namba. Iyo rero wexise BDNF bituma nerone zisubira gukora. Ivyo rero nivyo biheza bikagufasha gushika ku ntumbero, nivyo bigufasha kugira ivyizigiro, ukabona yuko vyose bishoboka. Aho BDNF iba yaduze ku rugero rwo hejuru. Aha rero niho hari wa muti nababwira, wa muti ukuba traumatize canke kugira depression.
hamwe utagira ivyizigiro ukabona atakigenda, ijya ni manke canke ubutafise BDNF. Iyo wisonzesheje rero murumva yuko BDNF ikiduga, ugatangura kugira ivyizigiro, ugatangura kubona yuko vyose bishoboka. Voilà. Murumva yuko ariko aravuga ati dukeneye amanerone mashasha y'ababebe. Fear. So BDNF, when we start to fast, now there are a lot of different styles of intermittent fasting that will increase BDNF. One of the most common ones is intermittent dry fasting, where you're going 12 hours without food or water. That really upregulates BDNF and will get your brain new baby neurons and get you thinking more clearly and expanding your brain's ability for cognition to hold in information. Aka rero ni tanje, murumva hakanu. Hari ikintu bita dry fasting. Dry fasting ni yaje umuntu uzokumva yamaze imisi nk'itatu atacakoza mu kanwa, atanywa, atarya. Ati ngaha BDNF iduga ku rwego rwo hejuru cyane. Aha rero wewe bivana nako ushobora. Hari n'abarenza ngaha, we ushobora umunsi umwe canke imisi ibiri urashobora kuyigira. Ati ibi ubikoze usubira kugira memoire nk'iyakabebe. Uzorabe ubwonko bw'abana ntibwibagira. Ati ubwenge bwawe busubira gukora neza. Fureshi. Cya gatanu, iyo wisonzesheje haza ikintu bita GABA. GABA ni uduce two mu mutwe two mu bwonko dutuma ugira mood canke utwenga, ukumva uraryohewe. Ati rero ibyo ni ibintu biza mu bwonko iyo wisonzesheje. Which is why when you talk to a lot of fasters, they'll tell you, gosh, you know what? When I fast, I feel more at ease. Well, that's actually, there's some chemical truth to that. It's because you're getting more GABA. And ati rero ibyo biza kubera uba warose GABA uriko urisonzesha. Ubwa gatandatu haza dopamine. Dopamine ni nehone iza kumotiva ya GABA, hagaca habaho manifestation y'umunezero. want to reset dopamine pathways, oftentimes we have to go into these longer intermittent fasts, like 48 hours of fasting. There's great clinical evidence showing that a 48-hour fast will not only reset the dopamine pathways, but open up more D2 receptor sites. That's dopamine receptor sites that will allow more dopamine to go into the neuron and into the cells so that you experience more joy. Ati mu gihe umaze kwisonzesha nk'amasaha nka 48 dopamine iraza mu manerone kandi ikaguma igwira igacituma umunezero nawe uguma wongerekana. Urashobora gukora nk'akantu ukumva uranezerewe canke naho ukakora nk'akantu nyene ukumva uranababaye. Byose ni mu mutwe. Voilà, muri make rero ukwisonzesha bituma amagara yo mu mutwe asubira kumera neza, ukagira amagara meza, ukagira memoire nk'iy'umwana, eka ugasubira kwiyumvira ivyiyumviro bizima. Ivyiyumviro vyaboze, ivyiyumviro atakamaro bifise biravayo hakajayo ibintu bishasha. Umutwe wawe ugasubira gukora neza, umutwe wawe ugasubira ku gihe. Ndizera neza yuko imitwe y'abarundi irakwiye gusubira ku gihe. Imitwe yacu irakwiye kuja ku gihe. Voilà, ubu rero ngiyi inyishu yaryahahamuka umurundi wese afise. Kugira iryo hahamuka rihere, murumva yuko tubwirizwa kwisonzesha. Rero dusubire kwa Dr. Zakir. Mbega kwisonzesha kongerereza iki muri ro sociale, uko abantu babanye canke abantu bavugana, uko abantu bafashanya. Mugabo inkuru y'umwana isubira inyuma aravuga ati kwisonzesha bituma umuntu agwana n'umubiri wiwe. Ati ugwanye n'umubiri wawe ukawunesha n'umwansi urashobora kumunesha, atariko ntushobora kunesha umwansi n'umubiri wawe arakunaniye kunesha. Not do jihad. If you cannot strive against your own soul, how can you strive against the enemy? So atudashobora kwikontrola cyangwa udashobora kumetriza umushaha wawe, ushobora gutsinda umwasi wawe. Regarding the social impact of fasting, there are any specific areas that you can shed light on?
ati mbega ukwisonzesha muri ro sociale mu kibano c'abantu uko abantu babanye bizana iki vyoba bituma abantu babana nyakubana. Aha twavuye muri psychology tugiye muri sociology nayo. Ati rero iyo umuntu ariko arisonzesha ariyumvira ku wundi. Ati uwo ariko arisonzesha yishira mu kibanza c'uwundi muntu, umwe atagira ahaba, umwe atagira icyo afungura. Ati ivyo biragufasha kumenya uti mbega naka amererwa gute atagira indya, atagira ahaba. Ati wewe mu gihe udafise izo ngorane zo gufungura canke zo kwambara canke zahuba, umva ingene abandi bamererwa bashonje batagira aho baba. Aho urukundo rw'abantu aho nikora ruca ruvuka. Aho uri kurisonzesha rero ucutangura gufasha bamwe batishoboye. Abantu ivyo byose bigora kwiyumvirako iyo bariko barisonzesha, ivyo baca bavyiyumvirako, baca bagira wa mutima w'ikigongwe, bagatangira gusabikanya n'abandi. Ati abantu rero iyo bagize uwo mutima bica bituma muri societe bigenda neza, haba gufashanya, haba amahoro, haba kwiyumva namwo. This fasting, it helps us in building the society better. It helps us in being generous, helps us in being loving, in caring with the other human beings. Ati ukwisonzesha rero gufasha ugukundana, ukwitanaho no gusonerana nka kiremwa muntu. Aka kantu murakumvise gabagenzi, ukwisonzesha gutuma urukundo ruvuka mu bantu, ukubahana, ukwitanaho, ukumererwa neza mu kibano. Voilà. Nta muntu ariko yisonzesha asubira kugira ivyiyumviro vyo kuja kwica abandi, vyo kugirira naba abandi, ntibibaho. Ese icompa aka kantu abarundi tukagatahura. Ni gute ukwisonzesha gutuma ibibazo vya politike birangira? Rero abantu benshi barakunda kuhirengagiza ukamenga Imana ivya politike ntibinezwe, ukamenga ivya politike ntavyizi. Ariko abari kwihenda, Imana izi vyose, ishoboye vyose, n'abarongozi bose ntibashiraho kandi ntibakuraho. Voilà, aho rero nibaza ko gitomoye. Aha rero kugira ngo bitahurike neza, reka mbanze some rino jambo riri muri Yesaya igice ca 58 ku murongo wa 6. Haravuga ngo mbega ukusiko kwisonzesha nshima, sukubohora abantu ingoyi sukugiranira nabi, no guhamburura imigozi abatwazwa igitugu, no kurekura impazwa ngo zidegemvye, mukavuna ivyo gutwaza igitugu vyose. Mbega sugutanga ivyo kurya vyawe ukagaburira abashonje, ukazana aboro birukanywe ukabashira mu nzu yawe. Wabona ugenda gusa ukamwambika, ntiwirengagize mwene wanyu. Niwakora ivyo, maze rero umuco wawe uzosha utambika nk'umutwenzi. Voilà. Amagara yawe asubire atotahare vuba. Aka kantu karakomeye bantu b'Imana. Twamye turavuga ukuntu amagara asubira akagaruka, agasubira gatotahara muri bimwe twavuga. Voilà. Kubera iki? Kubera kwisonzesha. Naha Imana iragisubiyemo. Je ndagomba ko amagara yanje asubira gutotahara da. Aho ukugororoka kwawe kuzokuja imbere, kandi ubwiza bwanje buzoba bukwimirije. Maze niwatabaza, jewe Uhoraho nzokwitaba. Niwatakamba, nzovuga nti ndi hano. Niwakura ugutwaza igitugu hagati muri wewe, no gutungira abandi urutoke n'ibiyago bibi, ugahebera umushonji ivyo wari kurya, ugahaza impazwa, umuco wawe uzoheza urasire mu mwiza, kandi umwiza wawe uzohinduka nko ku murango wo mu mashoka. Majambo, iri jambo murumva yuko ari rizana umwidegemvyo. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana riko riravuga abantu batwaza igitugu n'abantu batwaza amanyama.
n'abantu bafata n'abandi, n'abantu barenganya abandi, n'abantu bapfungira abandi ubusa, n'abantu bicira abandi ubusa. Aho Imana rero iravuga iti mbega ukwisonzesha je nkunda, si uwo muntu yisonzesha kugira ngo ivyo bintu vyose bihere. None ibi mpejeje kuvuga ngaha vyo gutwaza igitugu, vyo kugirira abandi nabi, ntibiri mu Burundi, sivyo tubayemwo. Ibi rero n'abandi barabibayemwo. Hariya mu Buhindi mu 1930 abazungu barafashe n'aba bahindi babatwaza igitugu, bakabakubita, bakabafata nabi, bakabapfungira ubusa, bakabarasa. Umunyu wava mu Bwongereza bakaduza amakori, bagaca babwira abahindi ko babwirizwa kugura ku nguvu. Mwumve, Ubuhindi nibwo bwari butunze Ubwongereza, kuko ico gihe abahindi bari miliyoni 400. Na kino gihe murazi yuko ari bo benshi ku isi. Ubu bari mu miliyaridi, barasumba abantu bari muri Afrika bose. Ico gihe Abongereza yari in puissance mondiale, bari abantu bakomeye cyane ku isi. Naho abahindi bari benshi ntibari gushobora kubagwanya. Nukuvuga ngo Gandhi rero aravyitegereza, arababara, arabona yuko atokoresha inguvu, naho yokoresha inguvu ntavyo yari gushobora. Aca yigisha abanyagihugu ko bo kwicisha bugufi kugira ngo batsinde ugo rugamba. Gihe abanyagihugu bari barushe, bari baruhishijwe n'igitugu c'Abongereza. Hanyuma Gandhi abigisha ko muri uko guca bugufi bo kwisonzesha uwo munyu bahabwa ku nguvu n'Abongereza. Uwo munyu wakorwa n'amasosiyete yo mu Bwongereza, bagaca bawuzana bakawushira ku ibeyo hejuru, no kuvuga ngo bakawutoza amatagisi menshi, bagaca babwira abahindi bati uyu munyu mutegerezwa kurya. Udafise amahera akagurana no kugurana kugira ngo agure uwo munyu. Uwanka kugura uwo munyu baca bamutwara mwibohero. Abahindi ubuzima burabananira cane cane abakene. Niho Gandhi rero yacabwira abahindi ati nimuze twicishe bugufi, uwo munyu tuwureke, dutanga amahoro, maze twebwe tuzoge ibitagira umunyu, ati canke naho tuzokwikoreshereze uwo mu kiyaga. Nkuko nabivuze, baba baradugije amakori, uwahirahira ntagura uwo munyu baca bamutwara mu kaneke. Gandhi rero ubwo buzima abahindi bari babayemwo buramubabaza cane. Aravuga ati aka n'akarenganyo ntigategerezwa kubandanya. Ati dutegerezwa kwicisha bugufi kugira ngo ibi bintu bihagarare. Ati nivyo umunyu urakenewe cane mu buzima. Uwushize mu mfungurwa ziraryoha. Ico gihe Gandhi yaciye ategura urugendo rw'abahindi ruzobavana mu gisagara rukabashikana ku kiyaga bagiye kuroba umunyu. Ugo rugendo bagwise urugendo rw'Idandi, rwatanguye itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu mu 1930. Gandhi yatanguye ugo rugendo rw'Idandi ari kumwe n'abantu 78 gusa. Urugendo ntirutangurwa n'abantu benshi. Hindi bariko baharanira ubwigenge, bariko baharanira ubutungane, kuko amategeko yarahengamye, yarabarenganya. Abongereza ico gihe babatwaza igitugu. Mu gihe bari bamaze kugenda urugendo rw'ibirometero 240 kuva hitwa Ahmedabad gushika Idandi, urugendo rwaza rurimwo abantu ibihumbi n'ibihumbi. Bari baruhishijwe n'ivy'Abongereza bariko barabakorera. Bari baruhishijwe n'iduzwa ry'amatagisi ku rwego rwo hejuru, kubadandaza k'umunyu ku gitugu. Nta numwe yari yemerewe kurangura canke gukora canke kudandaza umunyu wabo. Gandhi ugo rugendo yagwise urugendo rw'ukuri.
ariko yari ahanganye n'ibihangange vy'Abongereza. Idandi rero bashitseyo mu mayinga 3. Amaze kuhashika bari kumwe na ba bantu, ayora umunyu wari mu bivu uvuye mu kiyaga, wari ku nkombe ikiyaga. Aravuga ati hamwe n'utu dutete tw'umunyu uri ngaha mu biganza vyanje, ngiye gukubita hasi ibigatanya vy'Abongereza. Abahindi rero bamaze kwisonzesha uwo munyu, Abongereza barabonye yuko ibintu vyakomeye, niko guca mu nyuma batumako Gandhi mu Bwongereza kugira ngo bagire ibiganiro. Gandhi nawe aragenda. Bamaze kugiranira ibiganiro niho Abahindi bahavura baronka umwidegemvyo, baronka independence. Bimwe yavuga ya ndoto abarayishitseko. Aha Gandhi yagombye kwerekana yuko abanyagihugu bakoreye hamwe, bakiyemeza bakaba bafise umwete ukomeye cyane, naho abari bato bato bakengerwa, barashobora gutuma ababatwaza igitugu baca bugufi. Gandhi rero araduhanura atubwira ati ukwicisha bugufi, ukudakoresha inguvu n'ikigwanisho gihambaye gusumvya ibindi bigwanisho vyose ruhonyanganda umuntu yoba yarakoze. Arasubira akavuga ati jewe sinshigikiye gukoresha inguvu, ati kuko gukoresha inguvu bisa nuko ari vyiza, ariko mu nyuma ico bivyara ibintu bibi cyane gusumba bimwe vya mbere. Arasubira akavuga ati idini ryanje rihagaze ku kuri no kwicisha bugufi. Ukuri niyo mana yanje, ukwicisha bugufi niko kugaragaza Imana muri jewe. Gandhi rero yaratweretse yuko ukwicisha bugufi ari kigwanisho gikomeye cyane, kandi yaragikoresheje birakunda. Mbega kino gihe natwe mu gihugu c'u Burundi bimeze gute? Nkuko ijambo ry'Imana twarisomye, hoba hariho ugutwazwa igitugu, hoba hariho akarenganyo, hoba hari abicwa bazira ubusa, hoba hari abatuntuye, hoba hari imfuvyi n'abakene bamerewe nabi, hoba hari ukunyagwa, hoba hari amatagisi aremereye. Uravye umwanya barose muri komisiyo nabo nyene sikirenga, mugabo mon constat est que umunyagihugu wagiye kuremererwa cane. Ndavye nko kuri article 125, 124, 126 ibintu vy'ama surtaxation de 20% kuri kina kiriya, notamment ibintu vy'impuzu muri article 125 si je ne me trompe pas, hari surtax ya 20%, kandi murazi ko abarundi barafise abana bagwiza kugura ama uniforme. Uravye kuri matériel de construction nuko nyene, kuri matériel de construction tel que les tôles ondulées, les clous n'ibindi biri importé. Tuzi neza ko le marché local, les usines zihari kumbure zidafournisa suffisamment de matériel. Uravye igitoro ayo bashizeko, waraba kandi au niveau de l'investissement nka infrastructure mwagabanije ko 52 milliards. Tubona na etat de lieu nk'amabarabara kuntu vyifashe n'ibindi. Muri make novuga nti harimo ibintu vyinshi ubona yuko vy'ukuri dankote harimo kuremera umutanga kori, mais de l'autre ugasanga nta kintu kiza en contrepartie kigaragara yuko reyeruma uwo muzigo twaremerejwe nk'abatanga kori twawuremurwa mu byo twokoregwa. Nibuka neza itariki mwaradusavye ko twongereza intendance muri présidence à hauteur de 50 millions, ce que nous avons fait. Mugabo uyu munsi mutuzaniye integuro aho intendance ivuye ko miliyoni 354,
ikagurukira ku miliyoni 720. Aha rero nkibaza none ko twari twigeze twumva nyene cyubahera avuga yuko batangorane ko afise ibigega bibogaboga, ayo mafaranga mwongeye danko gutyo ko ari menshi cyane, kandi tubona mikoro y'abarundi nabo ukuntu bimeze, surtout que nayo mikoro tutabona ikiyetuma nayo yisununura. Aha nta bintu byinshi no kuri Rwanda karukako. Surtaxation ni ukuduza amakori ku rwego rwo hejuru. Mu yandi majambo, leta yase gukora ivyo abahora bayifasha bayisaba nk'intwaro ibereye, kuganira nabo batumvikana muri leta baravyanka kubera babona yuko inyungu zabo zoca zihungabana. Baca bashima yuko ayo mahera yahora ava mu mfashanyo canke mu basanzwe bafasha Burundi yotangwa n'umunyagihugu. Umunyagihugu yarasanzwe amerewe nabi. Uku rero ni kwa kuremereza abanyagihugu. Ubu abanyagihugu turaremerewe. Ibwirizwa shingiro riratwemerera uburenganzira bwo kugaragaza akababaro kacu iyo hari ico tudatahura canke iyo hari ico tugomba yuko cosubirwamwo. Ariko murumva yuko ubwo burenganzira bwacu atabwo dufise, kuko ugiye mwibarabara murazi ivyo woca ubona. Aho biruko rero, mu gihe ubwo burenganzira bwacu atabwo dufise, twabwatswe, ikintu dusha dukora duca twicisha bugufi. Bakantu umunyagihugu n'umubosi. Abari muri leta bategerezwa gutinya abanyagihugu, kuko abanyagihugu nibo baba barabashize muri izo ntebe. Mugabo mu gihe bihindutse, abo bari muri izo ntebe bakagomba kuba ababose b'abanyagihugu, bakabima ijambo, bakabaremera, bakabatwaza igitugu. Umuti nuguca twicisha bugufi tukavuga duti nimuganze, nimusabwe. Ariko natwe akarere karapanze ngaho iwanyu, kibona barahejeje ica kirakoroka. basha okigira giti aha rero jewe kinyamasyo ngomba ntibuke bwa muparakomando, kiba kiratibutse kitagira n'umutaka, kiyumvira yuko akarere gapanze. Kica kiramenagurika rya rero mubona bijya bikokiye bigumye n'inkovu. Gishitse hasi casanze akarere kadapanze wampaye inka, kiba kiramenaguritse kirasanzara, kuko bya binyoni byari byagihinyuye ko ari kibeshi, ko ari gikunzi cinda, byari byahinyuye ko kigenzwa n'inda yaco gusa. Urumva rero Erega abantu bakumbagaye n'agatwengo wampaye inka, bati noneho perezida wacu arabaye komediye basha. leta ico bita leta, urumva umwenegihugu wese yafashe ingufu ziwe araziha. Iyo leta twita mvyeyi, ni kuvuga ico batunganiriza bose. Iyaba ari je navuze uyu mugani, iki kibazo nico nari kubabaza ubwa nyuma, nkababaza nti none ivyo binyoni mwibaza ko vyari vyinde? Ico kinyamasyo coco mwibaza ko ari inde? Imana ishimwe rero ko nyene icubahiro avuze yuko ivyo binyoni vyari abanyagihugu, ico kinyamasyo naco akaba ari leta. Aka kantu mwagatahuye ga yemwe? Iyo rero uwo muntu, iyo leta idakoreye abenegihugu, ntihajya aho caba imvururu mu gihugu. Sesa iyo leta itari kwirakorera neza abanyagihugu, ivyabo vyose abategetsi bakabirengerako bakavyigarurira, abanyagihugu karaheza kakabajamwo kakabahimbukiramwo. None bariko babaho nabi kandi bategerezwa kubaho neza, ntimwumva yuko baba bari mukuri? Abantu baca bagumuka, abenegihugu nabo rero bakugumuka, nyuraze ni revolution. Urumva iyo uguma ubacura bufuni na buhoro, ukaguma ubatwara utwabo bagatuntura, impera n'imperuka ivyabo urabibona.
basha hari aho wiyumvira yuko akarere gapanze mugabo bariko barategura ibisongoye kubera kuguhinyura. kandi nk'ibyo abantu burya b'indongozi mwene ivyo nizo bakwiye kumenya. Icyo gihe rero urumva umwe wese aca atwara ryaba bagi Ati mu gihe rero bigenze uko umwe wese aca asubira kuri ryaba bagiwe wampaye inka. Ngarukanye kano kantu kugira ngo dusubire twibukanye, narabajije muri kino cigwa nti mbega ibaba niki? Hariho abavuze bati ibaba nijwi, abandi bavuga bati ibaba ni amatagisi. Aba bose baratoye ikibazo nari nabajije. Ubu rero murumva yuko ibintu vyabaye nabi, ibintu byose vyadugijwe, amatagisi yadugijwe, kandi aho umunyagihugu yategerezwa kuronka imiti bivuye muri ya matagisi, ubu iyo miti ntayariko araronka. Umunyagihugu yategerezwa kuronka igitoro akiyunguruza neza bivuye muri ya matagisi, ubu ntariko ariyunguruza. Ahubwo amahera yari gukora kugira ngo dushobore kuronka ukuntu dushobora kwiyunguruza kugira ngo igitoro kigugwe, ayo mafaranga aca twagwa n'akagwi k'abantu kanaka, kandi abo bantu ntibaheze ngo bashirwe n'imbere y'ubutungane, baguma bijandajandira ngaho. ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abenegihugu konka amaraso y'abenegihugu. Mwarariye mwaranezerewe, nibaza yuko ubu mutagirwara kwashe tugarukana ibintu ku murongo. Nari ntimwahimvye ntuzewe imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari. Igitangaje nuko ababikora biba ayo mafaranga ubona badafise ubwoba kandi bazwi. Turibaza ikibazo mbega bamwe bajeje kugendura akazi ka leta na bamwe na kudo konte boba bari hehe? N'agasuzuguro kanyuranye navyo ari intambamyi n'intwaro ya demokarasi. Burya iyo ufashe urubuga rwa politiki ukagugara nuko ko imigambwe ishobora gukora, abamenyesha makuru ntibashobora gukora, abari mashara mu yigenga ntibashobora gukora, amashengero ntashobora gukora yigenga, abanyagihugu uko nyene. No kuvuga ubusuzuguye ndadaye kuri iryo ragi yavuga ati kizire kikaziririzwa ko umuntu atotezwa ku mpamvu ibi cyangwa iriya. Kukaba agasuzuguro iyo nyuruje abanyagihugu bakishwa bagatoba ibiziga, ukangaza abanyagihugu, ugapfungira abanyagihugu ibyumviro byabo, ubu uri kurasuzugura ndadaye kuri jyana gigiye. Iyo ufashe itunga ry'igihugu riba ryavuye mu maboko y'abanyagihugu, mu cyuya cy'abanyagihugu, batanga amakori, batanga amatagisi, ibiciro hirya no hino by'ibisumwa biduzwa kugira amafaranga ave mu banyagihugu. Ayo mafaranga ukayafata ugakoresha iby'iwawe, ukiyubakira amazu amwe agerekeranye nka 10-20, abo twumvise ngo bari bamaze gushaka kujana 50, ukigurira imiduga, abo twumvise ngo bari bamaze kuza gushaka ku miduga irenga 50, ukitaka neza muri ayo mafaranga kuyatemberamo, ukakoresha ishaka ukayasesaguka yonona, ukagira iturire, ukanyerutsa itunga ry'igihugu ukarisesagura. Uzuba usuzuguye abo banyagihugu batanze ayo mahera gusubasubiye ko tobamaze, no kuvuga no kubahemukira ububahemukiye. Nibi bintu byo gutunganya amadovize nabi hakajamwo n'ubusuma kudakoresha mu muco kandi asanzwe akenye. Ivyo ni ibintu bibabaje cyane kubona ibintu bisanzwe gikenye gifite akamaro mu gihugu mbwa kigasesagurwa kigatunganywa nabi. Tunga bagatunganirwa bakarara amashampanye maze ukabura utunganiriza abandi. Amahera y'agaciro bagashira mu mazu mu makofre for, bagafata nakati wewe urafise amafaranga menshi mu makofre for, na wati imbere ya sentare ati ndayafise, nati ndayafise, nigenda yafise gusa. Aba bagenero bose twari kumwe ntibayafise kuki mutabafata abo? Ubutungane nabwo bwaramaze kuhabwa jondama. Umushiranganje hari ibibazo bisigaye bigoye no kubaza. Umuntu yibaza ati ndakibaze sindakibaze. Banza kwiyumvira.
mbeko abenegihugu batakironka ibidandazwa bimwe bimwe nk'agasukari mbe ndagarukiriza ngaho hari ahandi hantu nagiye gukoresha inama mu komine hano ntavuze bacambara ngo ni ukuri ntitukironka n'akumuti hanyuma ntangura kwiyumvira ko kumuti akariko hanyuma mu nyuma rero baransigurira ntabwo bati mbega gasha ni paracetamole mu nyuma barambarira kuva mu Cankuzo gushika i Bujumbura itike ale ni 60 000 80 000 ubu naheruka la semaine passée ni ale gusa ni ukuvuga ale retour ni 160 000 muba mushikiranganje mubona by'ukuri abenegihugu bagiye kuza bariyunguruza gute? None bagabo, abarundi turinde dutembagara twidodomba. Oya, je nibaza yuko hageze yuko umwe wese muri kwa kwicisha bugufi akureko akababa kiwe yigendere. Ryababa niki? Yamatagisi. Voilà. Yamatagisi dutanga agacaja mu mifuko yabo, bagaca bayavunjisha, bakayashira mu madolari, bakayashira mu makofre, tukabura ingene twiyunguruza, tukabura ingene tubaho. Voilà. Ngiryo ryababa rero. Iryo baba ribatera amanyama turarishingura. Ubibona. Ubu rero mwageze kuri point kirimina. Icayi ubunyane naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe. Mu miseze nagirishije inama ko jeruko ho ubusuma ntibugira uko bwitwa narazivye amatwi. Ubu rero murumva yuko ibintu vyarenze ihaniro. Hageze yuko rero umuntu wese yumva yuko ababajwe n'ibi bintu akurako ibabagiwe kugira ngo aba bantu bashobore kwisuzuma, kugira ngo aba bantu bashobore kwigaya, kugira ngo nabo bashobore guca bugufi, bareke kuremereza umunyagihugu. Umunyagihugu abiri icuya agasubira kabiri icuya, hanyuma ico yabiri icuya kigatahira mu mifuko yabo. Muti none iryo babo tworikurako gute? Tuzofata inkoho, tuzoja mwibarabara, tugira imyiyerekano? Oya, ivyo vyose nta na kimwe tuzokora. Nababwiye yuko ibi tugiye kuvyisonzeshereza. Eraba, wuriye mu modokari, ubutanze tagisi, ubutanze ryababa ryawe. Kira noneho batubwiye bati genda n'amaguru, ibirenge ntibihera. Iyo sinyishu baduhaye gayemu nuko tutumva. Twagenda n'amaguru kandi Imana yatanze ugenda n'amaguru kama kirazi ubu ntiguhera ntigupinda. Ati genda n'amaguru ukuguru ntigupinda. Ibi ntimuvyumvise baga? Ubu rero nibaza yuko inyishu twayitoye. Iyumvira umuntu w'umujene, umuntu akibasha, umuntu akiciyumva aja kunigana n'abatamakazi akabasunurira hariya. Ubu rero nibaza yuko bitomoye neza muri uku kwisonzesha, muri uru rugendo tuzoba turimwo gukwisonzesha. Nta mujene numwe yosubira kuja gusitana mu modokari, iryo ryoba ari na ryababa ariko arateramwo. Ubu rero iryo baba rikureko. Kuva muri vire ugashika mu Ngagara, kuva muri vire ugashika mu Kanyosha, kuva muri vire ugashika mu Carama, wohagenda amasaha ngahe? Uri hari iwanyu ku Gatumba, ugiye kuramutsa nyokorume ugenda ibirometero bingahe? Ugenda n'imodokari.
kera basi ntihariho abagenda ku ishure bakagenda ibirometero 10 kandi ntibacegwe. None bo muri iki gihe tugiye gutangura urugendo rw'amahoro rwo kwisonzesha, uzogenda n'amaguru. Aho ryaba bajyawe zo warikuyeko. Reka izo modokari zizotware abatama n'abatamakazi namwe abajene ku maguru. Muri Amerika bari bamerewe nabi, bari mu karenganyo katagira izina, mugabo baravuga bati no, ubu kirazira ntidusubira kugendera mu modokari. Izi modokari turazisonzesheje, bagenda n'amaguru. Fwara natwe abazoba bari muri urwo rugendo ukwisonzesha tuzohagenda n'amaguru. Avye abantu barindiririye imodokari ngaha 90% n'abantu bakibasha n'abajene. Ubu rero nibaza ko ibintu bigomba bije ku murongo, nta muntu yosubira kugorana. Voilà, tuzoba turi mu rugendo rw'amahoro n'amaguru. Uzoba uri kuragira sport, uzoba uri kuragira meditation, na vya bigwara warugwaye kubera waheruka kugira sport kera bizokuvamwo. Nta muntu azoja mwibarabara ngo agiye mu myiyerekano, oya. Ndabira ni kuri kose, ndabira kakamara maza. Unyoye inzoga, unyoye ifanta, unyoye kinju, byaba bajyawe uburi cometsemwo. Ibi byose mu rugendo rw'amahoro tugiye kuvyisonzesha. Abatababaye, abanezerewe kubera ibihe turimwo bazozihereza nta ngorane, mugabo twebwe tuzoba twazisonzesheje. Inyama, ifi tuzoba twavyisonzesheje. Kugura impuzu, kugura ibirato, kugura ivyandagutakiye. None utaguze impuzu wocupfa, utaguze ikirato wocupfa. Ivyo tuzovyisonzesha. Ahubwo izo dufise mu magarderobe, uriya atagira ico yambara uzomuha. Voilà. Ubu imodokari bavuze bati zitware mu maparikingi, ntihagira imodokari isubira gutonda kuri station. Voilà, ni mu ziparikingi twigire n'amaguru. Hari kindi uko suguca bugufi. None mutaragenda n'imodokari ntimwagenda n'amaguru. Abari bafise inda reka zigabanuke. Voilà, mugabo uko kuzoba ari kwa kwicisha bugufi, ugende n'amaguru uri muri meditation. Voilà, atawutuka atawuvugisha nabi, wewe wibere ngaho muri meditation gusa uri kurasenga. Kandi ntihazogira n'ucegwa ku kazi, ntihazogira umunyeshuri asiba ikibazo ngo jewe nabuze imodokari ngo none nasivye ikibazo. Oya, ico si icitwazo. Uzozinduka hakiri kare ugende ukora ikibazo. Abarundi nimba vy'ukuri tubabajwe cyane nibihe turimo, hanyuma tugafatana amaboko twese abababaye, tugakora ibi bintu tukisonzesha kugira ngo ibihe turimwo bihinduke, Imana itugirire neza, itugirire ubuntu. Ibi bintu ntibizogenda bidahindutse, Imana iravyumva. Ndazi yuko abakomantaje imitima boteba bagaca bugufi, bakabona yuko ibintu bihinduka. Ijambo ry'Imana muri Yoweli igice ca 2 ku murongo wa 12 riravuga ngo, enda naho bigeze iyo ni kuhoraho agize, nimungarukeko n'imitima yanyu yose, mwisonzesha, murira, muboroga, imitima yanyu abe ariyo mutabura, ntizibe impuzu zanyu, kandi mugaruke kuhoraho Imana yanyu, kuko ari nyabuntu, yuzuye imbabazi, iteba kuraka, igira ikigongwe cinshi, kandi yigarura ngo ntizane ikibi. Nta ubizi, kumbure yohindukira ikagaruka ikabasigarana umuhezagiro. Voilà. Tuzoba turiko twisonzesha turondera uwo muhezagiro, uwo munezero. Ariko kandi tuzoba turiko turakora n'ivyo bikorwa.
twiyime ivyo vyose vyatunezera. Nimba wanezerwa ari uko ugiriye muri bisi canke ugiriye mu modokari, banza uyisonzeshe. Voilà. Tuzobabwira n'ibindi vyinshi tugiye kwisonzesha. Intumbero yuko kwisonzesha no gusenga azoba ari uko twogera aho imitima ica bugufi, twagira duti barundi kazi, tuganire ku ngorane zose zitugoye, kandi tuve mu ivyo biganiro dutoye umuti, kuko tumerewe nabi. Iryo niryo hangiro soba twifuza gushikako, nayo mu biganiro niho hari umuti. Voilà. Ico rero ni ikintu dutegerezwa gushikako, n'umukuru w'igihugu niwe yabivuze. Urumva abantu bicaye hamwe solution ziba zihari. Umurundi wese rero uku kwisonzesha yosengera igihugu, asenga agira ati Mana ndagusavye abarundi twicare hamwe, twigire hamwe umuti w'izi ngorane, maze turabe yuko twokogorora. Turarushe. Uburundi burafise incabwenge zikwiye zoshobora gufasha kugira ngo ibi bibazo turimo bitore inyishu. Ivyo ariko bizoshoboka ari uko twemeye guca bugufi tukicara hamwe. Ivyo rero kugira ngo tubishikeko nuko tubanza kwemera tugatanga cakimazi cyo kwisonzesha, tukiyima bimwe bisanzwe bitunezera. Aho rero zaba ingorane za politike, zaba ingorane z'ubudandaji, zaba ingorane z'ibitoro, zaba ingorane z'indero, zaba ingorane z'imibano, zaba ingorane izi na ziriya igihugu gifise, n'ivyo biganiro twovaho tuzitoreye inyishu. Mwabe muzirikana kandi ko ibigiye inama vyama bigira Imana. Gandi ati idini ryanje rinyigisha yuko mu gihe cose hariho agahinda, hariho umubabaro udashobora kuvaho, canke mu gihe hari ibintu ubona yuko bigoye kuvaho, ati umuntu abwirizwa kwisonzesha no gusenga. Je nibaza yuko umurundi nyamurundi atahura aho tugeze kino gihe, iri jambo aryumvise neza. Dukeneye ugusenga no kwisonzesha. Voilà, kwisonzesha iki? Kwisonzesha ivyo bintu byose biduhimbara bitunezera, mu ntumbero yo kugira ngo tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Gandi ati ukwisonzesha no kwiyeza twebwe nyene, it's a self purification. No kuvuga ngo none twavuga ngo aba ani bahinduke, aba bafise izingeso, ngo barongozi bafise izingeso z'ukwiba, z'ukudutwaza igikenye, nibahinduke. Mugabo natwe mu mitima yacu twarazigiye, natwe turababe gito, turi inkozi z'ibibi. Ni vyiza rero yuko twisonzesha tukiyeza, hanyuma tugasenga, nabo bandi bakabona guhinduka. Mugabo uguhinduka guhera muri twebwe. Ni twebwe ubwa mbere tubanza guhinduka. Voilà, twabibonye hariya mu vyigwa twatanguye ukuntu ukwisonzesha guhindura umuntu ubwiwe ubwa mbere na mbere. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo niyo abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje. Voilà, ukwiyeza, bakiyeza, bagasaba ikigongwe, eka ibintu byose ube gito bwose bakabanza bakabureka. Ngo jewe uhoraho nzowumva ndi mwijuru, ndabaharira ivyaha vyabo, ngo kandi ndabakirize n'igihugu. Izokiza igihugu ari uko twabanje kwipirifya, ari uko twabanje kwiyeza. Voilà. Twe yanyuma ukwisonzesha bituma abantu bagira urukundo rw'igihugu, le patriotisme.
ukwisonzesha wisonzeshereje igihugu, ibi murumva yuko bigirwa n'umupatriote, umuntu agira ati jewe ndihevye, ndahevye inyungu zanje, ndahevye ivyo nakunda kugira ngo igihugu canje gikire. Urumva yuko urwo rwego rwo gukunda igihugu, urumva urwo rwego rw'iyo patriotisme. Aha rero bamwe bahora bavuga ngo barakunda igihugu, ngo jewe ngo ntugisesera amaraso noyasesa, bagomba bagaragare ico kintu kizogutera guhaguruka ukisonzeshereza igihugu kugira ngo gikire. Ico kintu kizoba gikomeye muri wewe, ubwo vy'ukuri azoba ari urukundo rw'igihugu. Tugomba tugire urugendo rw'amahoro rw'imisi 40 twisonzesheje, kandi ndizeye neza yuko nitwavyifatamwo neza tuzosohoka tuvuga ishimwe ku Mana, tuvuga duti kubera ibyiza wampaye sinogenda nashimye, kandi nari nabikwiye sinogenda ntashimye. Voilà, tuzoba twiteguriye kuririmba ku karirimbo. Harageze aho dufatana amaboko tukisonzeshereza igihugu cacu. Ibi hari n'abatobitahura, ariko ndazi yuko kandi ntiyatanguranye n'abantu benshi, yatanguranye n'abantu bakeya, hanyuma bagenda baragwira, bagenda barabitahura. Rero nibimvuze bishobora kudatahurwa na bose, mugabo ndazi yuko hariho abantu kanaka babitahuye kandi biteguye kwisonzeshereza igihugu cabo. Abarundi dufise amahitamwo abiri. Nitwahitamwo neza tuzobaho neza, nitwahitamwo nabi naho tuzobaho nabi. Ivyo ngoma ndabisome muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana tulisoma mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice caho ca 28 guhera ku murongo wa mbere. Havuga ngo imihezagiro n'imivumo. Haravuga ngo nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose mbagera uyu munsi, mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo kw'isi. Kandi iyi mihezagiro izobazako ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Muzogira umuhezagiro mu bisagara, muzowugira no mu matongo. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa, bo n'imirima yo mu ndimiro zanyu izohezagirwa, n'uruvyaro rw'amasho yanyu. Inka zanyu zirondoke, bo n'imikuku yanyu. Mu bisimbo vyanyu hazoba umuhezagiro, bo no mu twato twanyu mucumbamwo. Muzogira umuhezagiro mu maja no mu maza. Uhoraho azotuma abansi banyu babakuriye hasi batsindwa imbere yanyu. Bazozanana inzira imwe babateye, bahunge baciye mu nzira indwi. Uhoraho azorungika umugisha ubane namwe, ube mu bigega vyanyu no mu vyo mukora vyose, kandi Uhoraho Imana yanyu azobahera umugisha mu gihugu abahaye. Uhoraho azobahagarikira ngo mumubere ihanga ryera nk'uko yabibarahiye. Nimwitondera ivyagezwe vyiwe Uhoraho Imana yanyu, mukagendera mu nzira ziwe. Kandi amahanga yose yo kw'isi azobona yuko
mwitiriwe izina ry'Uhoraho. Abatinye Uhoraho azobasesekariza ibyiza, agwize uruvyaro rwo mu nda zanyu n'ubwo mu masho yanyu n'imirima yo mu ndimiro zanyu, mu gihugu yarahiye ba sogokuruza banyu ko azokibaha. Uhoraho azobugururira ijuru, ari ryo bubiko bwiwe buninahaye, ngwahe igihugu canyu imvura mu gihe cayo, ahezagire n'ibikorwa vyanyu vyose. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Uhoraho azobagira umutwe, ntazobagira umurizo. Muzokwama muri abo hejuru, ntimuzoba abo hasi. Nimwumvira ivyagezwe vy'Uhoraho Imana yanyu bagera uyu munsi, mukavyitondera mukabishitsa, ntimukikame iburyo canke ibumoso ngo muve ku kintu na kimwe mu vyo mbageze uyu munsi. Umviriza aka kantu ngo ariko nimutumvira Uhoraho Imana yanyu ngo mwitondere ivyagezwe vyiwe vyose n'amabwirizwa yiwe yose mbagera uyu munsi, iyi mivumo yose izobazako ibashikire. Muzogira umuvumo mu gisagara, muzogira umuvumo mu ndimiro, mu bisimbo vyanyu hazoba umuvumo, bo n'umutwato twanyu mucumbamwo. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzovumwa, bo n'imirima yo mu ndimiro zanyu n'uruvyaro rw'inka zanyu n'urw'imikuku yanyu. Muzogira umuvumo mu maja no mu maza. Uhoraho azobarungikira umuvumo n'amananiza n'ubwihebure mu vyo muzogerageza gukora vyose, gushitsa aho muzorandurirwa mugaherengetera vuba, muhowe ibibi muzoba mwakoze vyatumye mumuheba. Uhoraho azobaterera ikiza, Uhoraho azobaterera ikiza kibumireko kugeza aho azobaherengeterereza mu gihugu mugiye kwinjira. Uhoraho azobaterera ibizotuma mugenda mukonyera, bo no mu kugwara inyonko n'ibivyimba birurumba. Ivyo bizobakurikirana gushika muhonye. Ijuru ryo hejuru yanyu rizomera nk'umuringa, n'isi muhagazeko ibe nk'icuma. Mu gishingo c'imvura Uhoraho azobarekurira umusenyi n'umukungugu mu gihugu canyu gushitsa murandutse. Uhoraho azotuma muneshwa n'abansi banyu, muzojana inzira imwe, mubateye mu guhunga muce mu nzira ndwi. Muzoba akumiza mu bihugu vyose vyo kw'isi. Imivyimba yanyu izoba inyama z'ibisiga vyose vyo mu kirere n'iz'ibikoko vyo kw'isi, ntihazogira uvyamurura. Uhoraho azoterera ibihute nk'ivyo yatereye abanyegiputa, no gusiduka amagara n'urukemba n'amabere, ivyo mutazoshobora
kuvugwa. Uhoraho azobaterera ibisazi n'ubuhumyi n'ubuyingiyingi, muzogenda mukabakaba ku murango w'amashoka, nk'uko impumyi ikabakaba mu mwiza, kandi ntimuzogira ukuboko kwiza mu byo mukora, muzokwama muhahazwa munyagwa na ntaryo atakibatabara. Muzosaba abageni barongogwe n'abandi, muzokubaka amazu ntimuyabemwo, muzotera imizabibu ntimuyamure, inka zanyu zizobagwa mubona ntimuziryeko, indogoba zanyu zizonyagwa murorera ntimuzikomoregwe, intama zanyu zizohabwa abansi banyu ntihagire igitabara, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazonyagwa bahabwe irindi hanga, amaso yanyu azokwama areretse ahere mu nzira, burinde bwira kubwo kubakumbura ataco mushobora gukora. Imirima yo mu ndimiro zanyu n'ivyo mwakoze vyose bizoribwa n'ihanga mutazi, muzokwama muhahazwa mucuranguzwa naryo, bitume musazwa n'ivyo amaso yanyu azobona biba. Ngejeje ku murongo wa 35, ariko imivumo irabandanya ni myinshi cyane, igera kuri 68. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwemera mukizera muzojya ku vyiza vyo mu gihugu, ariko ngo ni mwagarariza mugakomantaza imitima inkota izobarya. Yose n'amajambo y'Imana muyumviritse, ariko ijambo tugiye guhagarara ko reka ndaribabwire ngo niyo abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi, yandi majambo bisonzesha, bagasenga barondera mu nyonga hanje, bakava mu ngeso zabo mbi, je Uhoraho nzobumva ndi mwijuru, ndababarire kandi ndabakirize n'igihugu cabo. Aha rero ugiye gupinga uru rugendo amenye neza yuko azobapinze iri jambo twizeye. Iri jambo niyo tugomba tugiremwo kugira ngo ridushikane kuri wa munezero, ridushikane kuri kwagukira kw'igihugu. Ijambo ry'Imana, Imana yavuze irarihagararira kugira ngo irishitse. Aha rero bigiye gukomera. Murazi neza yuko abanyisirayeli byarabananiye kwizera, ntibashika mu gihugu c'isezerano. Ubu natwe abarundi ntiyabuze abo bigiye kunanira kwizera, bikazogorana ko bashika muri ca gihugu c'isezerano. Voilà, tugomba twitange ko ikimazi, ntawe tuzobabaza, ariko ni twebwe tugiye kwibabaza. Rero umuntu azogerageza kugomba kubabaza umurundi aza yibabaje, nibaza yuko uwo muntu azorangiza nabi. Wa muvumo wose twavuga uzomuhererako uwo muntu, nta kabuza azorangiza kumwe kwa gahini. Mu mpera z'iminsi 40 twisonzesheje, turizeye yuko tuzotera kamo k'intsinzi, iminwa yacu yuzuye amashimwe, duti Imana yacu yadukoreye ibikomeye. N'abanyamahanga badufelicita bavuga bati nukuri Imana yabakoreye ibikomeye cyane, natwe tuvuga tuti turanezerewe. Icyo gihe abarundi bazoba bafise amarira y'umunezero wampaye inka. Ariko rero aka kantu mugashire muri ntibate
karahambaye cyane. Iri jambo ryo muri Yesaya igice 58 guhera ku murongo wa 6 rivuga ngo mbega ukusiko kwisonzesha nshima je uhoraho, sukubohora abantu ingoyi zukugiranira nabi, no guhamburura imigozi abatwazwa igitugu. Aha harimo ijambo rikomeye ngo mbega sugutanga ivyo kurya vyawe ukagaburira abashonje, ukazana aboro birukanywe ukabashira mu nzu yawe. Sugufasha abagowe, sugufasha bamwe batagira ico bambara, sugufasha bamwe batagira ico barya. Voilà, muri urwo rugendo rw'iminsi 40, urwo rugendo rw'amahoro twisonzesheje, tuzoba turiko turafasha abantu bantaho nikora. Mw'ishure ry'abarundi bose tuzogerageza tugira amatohoza y'abantu aho nikora, abatishoboye, abatagira ico bafungura, abatagira ico bambara. Ico gihe kizoba ari gihe cukugira akigoro, kizoba ari gihe cukugira kigoro. Twebwe nitwe tuzoba turiko turafasha, tuzoba turiko turafasha ngo sugufasha abo bantu batagira ico bafungura, abo bantu batagira icepfo n'icaruguru. Voilà, aho rero umuntu wese azoba ari muri urwo rugendo rw'iminsi 40 yisonzesheje, tuzoba turiko turagira nako kigoro. Ndizera neza yuko nitwabikora neza nkuko Imana ibidusaba, tuzobona impera yavyo. Imana izodushikana kuri wa munezero turiko turayisaba, wa munezero twifuza gushikako. Ntitubikore nk'abandi bose rero, ibi bintu ntitubikore nk'abandi bose wampaye inka. Murumva yuko hari ivyo dusabwa kuzoba turiko turakora. Vya bihuzu washira ngaho muri garderobe uzoba uriko urabitanga kuri abo bantu batafise ico bambara. Voilà, ivyo bintu vyose wari warunze ngaho, ibirato, ibiki, ibikoresho vyo mu nzu wari warunze ngaho, utabikoresha vyose, hariho abantu babikenye. Ico gihe tuzoba turiko turabaraba, abo bantu nibo tuzoba turiko turafasha. Voilà, nkuko ijambo ry'Imana ribidusaba. Voilà, muri urwo rugendo rw'iminsi 40 tuzoba turiko turakora. Nimba tugomba koko kwisonzesha kumwe Imana ibidushakako, kumwe Imana ibidusaba, muzoheza murabe ingene Imana nayo idushikana kuri wa munezero. Abatazoba bifatanije natwe muri urugendo rw'iminsi 40 bisonzesheje, abazoba bapinze uru rugendo bazoheza banywe vya biyoga vyose, tuzoba twisonzesheje, barye za nyama, bagire muri ya miduga, bagombe bagire muri 3 nta ngorane. Mugabo mwabonye ukuntu bimeze hariya muri ca gisata c'amagara y'abantu. Ariko nkabona bwira umurundi wese yikunda, agakunda igihugu c'u Burundi, agakunda Imana, akasonera abarundi, atahura igihe tugezemo, ndamutumiriye kuzoba ari muri runo rugendo. Uru ruzoba ari urugendo rw'iteka, urugendo rw'amahoro, urugendo ruzokogwa n'abantu bakunda igihugu, bagakunda Imana, abantu bafise umwitwarariko vy'ukuri w'uko igihugu c'u Burundi cokira, kikogorora, kikareka kuba agatwengo. Reka ndabibutse intumbero ya rwa rupapuro rw'inzira. Twavuze duti ibi bintu niyo twabikora muri bwa bumwe, abahunze n'abatahunze tugahagarara nk'umuntu umwe, duhuje umutima n'inama. Voilà, twicishije bugufi, tugomba yuko
amahoro arama ataha mu gihugu cacu turi mu kuri. Uko kuri nako ni rya jambo ry'Imana, twicishije bugufi nkuko nembeje kubivuga, twiyejeje duharanira bwa butungane, tugomba yuko ka karenganyo kavaho, turi mu rukundo, twiyemeje tugomba kuba umuco, twifuza yuko icubahiro kibi c'Imana. Mana yanje ikizotuma tutabishikako nicaye kimbarire. Reka ndangirize kuri kakajambo wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yavuga ati mbega Barundi twese twisonzesheje, dufatanya amaboko mu runani rw'intamenwa tukisonzesha, ayo mahoro ntitwayaronka, uwo munezero ntitwawuronka. Ni igiki cobura? Karima rigiye gusuka imwemo yo gusenga no kwisonzesha mu Barundi. Si ubikora, ni Imana ibikora. Mwe muri mutahe, tumaze ko mutahe w'Imana. Bijya utariye, bijya utinejerejemwo. Hari umunezero w'Imana yakubikiye. Hari n'ingaburo nziza yakubikiye. Ukagira umunsi mukuru mwiza. Isumi indi minsi mikuru yose. Aye minsi mikuru ningana. Abarundi turi miliyoni 11. Icuma nk'Abarundi abasenzi bisonzesha. Hajya ubure bwoteramigwa ku munsi. Iyi ni intango. Umwaka n'umwaka w'intango muzigiye kubona intango y'ino mwaka. Inyuma y'no masengesho. Mwibonere icarico ugusenga. Kufuna no kwisonzesha. Iyindi nyungu kugwiza urukundo n'amahoro. Senga mwisonzesha. Narabwiye yuko uko bimeze kose aya majambo hamwe twoyisunga Uburundi bushobora kuba agaparadizo ko mw'isi. Twahisemo kwimana ifise ibanda cambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hari igihe Burundi bwatwariwe mu bapfumu imyaka n'imyaka n'abarozi baje guhiganwa bafise abapfumu 50 cyangwa 40 bahamiriza inyuma yabo kibaza ngo ari muri bitingi kumbara abapfumu. Ivyo byarabaye. Ivyo kubisangangura saguta umwana bisa gusenga no kwisonzesha. Abarundi mwese kiretse uri ko arigirisha murazi yuko hagize imisi havugwa ibintu by'abapfumu, ibintu by'amangetengete, abategetsi bajamwo bamwe ivyo kugira ngo tubisangangure mwibaza yuko tuzokora iki? No gusenga no kwisonzesha. Basha iri jambo nararikunze. Kurandura amacakubiri yabibwe. Imyaka 100 iri kwire. Umuntu yabivye akayakamisha, akayacuruza, akayavomamwo, akamutungisha kugira ngo yarandure. N'urugamba rukomeye cyane. Bisa amasengesho yo kwisonzesha. Tugize runani ko gusenga no kwisonzesha. Turi kumwe n'Imana Barundi twese. Ugwanko goca ndababaza. Goca ugwanko. Ico kibazo naje narasubiye ndakibaza, ariko iyo Abarundi badatanze inyishu baba babumvise kaba kabagiyemwo tu. Ubu rero kuri turakuzi. Twobura amahoro gute twebwe? Turi kumwe n'Imana nyene amahoro. Umwamenye n'inganje, umwamenye n'ingabo, twobura amahoro gute? Tugize ugo runani ko gusenga, nyagusenga no kwisonzesha, nyakwisonzesha. Umwe wese hari ukumva yuko Imana iba muri twebwe full time. Reka ndangirize ngaha nyene kuko uwumva yumvise. Umuntu agiye canke azokwitambika imbere y'iki gikorwa, ubwa mbere azoba agwanije iri jambo ry'Imana twavuze. Ubwa kabiri azoba adakunda Burundi. Ubwa gatatu azoba yiyanka wenyene kuko twaberetse ukuntu ukwisonzesha bikiza umubiri w'umuntu wenyene. Ubwa kane wa muvumo wose twavuga uzoheza umutaheko arangize nkagahini. Iki cigwa mukagitahura neza tukagikora, hazoba habaye le réveil national.
la transformation nationale, la renaissance. Vy'ukuri abarundi tuzoba tubaye bashasha, uburundi buzoba bubaye bushasha, tuzoba dufise ivyiyumviro bishasha, ibintu tuzoba tubibona gushasha. Abarundi tuzoba twinjiye mu gihugu c'amata n'ubuki kuko Imana yagisezeraniye basogokuru. Ibi rero kugira ngo tubishikeko bidusaba ikiguzi gikomeye. Martin Luther King ati umwidegemvyo, kuronka umwidegemvyo vyamye ari ivy'ikiguzi kinini. Umwidegemvyo urazimvye. Ati ni gake n'ivy'imboneka rimwe ko ushobora gushika ku mwidegemvyo utiyanse, utitanze ko ikimazi. Ati umwidegemvyo wama uboneka mu bubabare bwo kugwanya ubundi bubabare, mu bubabare bwo kugwanya akarenganyo, mu bubabare bwo kugwanya ugutwaza igitugu. Uru rugendo rero rw'imisi 40 tugiye kuvugana umunsi ruzotangurirako, hanyuma duhane n'amahani, tuvugane discipline tuzogira muri urwo rugendo, hanyuma duheze turutangure vuba cyane. Uru ntiruzoba ari urugendo rw'imigambwe, ntiruzoba ari urugendo rw'ubwoko, ntiruzoba ari urugendo rw'aba canke bari, ruzoba ari urugendo rw'abarundi twese, urugendo rw'amahoro. Voilà. Ntiruzoba ari urugendo tuzogenda mwibarabara nk'uko bagandi bagiye ico gihe bo vyarashoboka, ariko twebwe tuzogenda turi mu mpemu imwe, umwe wese ahari. Tuzopfa kuba duhuje umutima n'inama ku kintu turiko turakora, urwo rugendo ruzoshoboka. Voilà. Bagandi batanguye urugendo ari abantu 78, barangije urugendo ari ibihumbi n'ibihumbagiza. Ntucike intege wewe utahuye buno butumwa. Uko tuzoba tungana kose turatangura urugendo, hanyuma abandi bazoduhambiriza mu nzira. Imana nibahezagire mwese, reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Aha niho turangirije, aka niko kadomo turangirijeko, ariko ntimwibagire rya jambo. Aho twifuza gushika ni hehe? Ni kuri vya biganiro. Kuko ihangiro nyamukuru nuko abarundi duhura tukicarana tukaganira ku ngorane zose igihugu c'u Burundi gifise, tukava ngaho tuzitoreye umuti. Iri niryo hangiro nyamukuru twifuza gushikako. Ibindi vyose bizokwirikira, kandi wa munezero twifuza gushikako uzohera ngaha nyene. Aka karirimbo nimukibagire. Umwe akadadaza n'uwundi akadadaza, akaburamwo umutima umenetse. Vugana ikiyago n'ikindi. Kutavugana n'isoko ry'amazimwe, raba muyage muzibukira ivyo bimene. Ijambo ririca ritishe naho rigakiza. Vugana ikiyago n'ikindi. Vugana ikiyago n'ikindi. Tendatangazwa gose mnuwa nk'ikiyago, iganirwa ko nziri uzi imiryango. Hamwuza wumva uwo mwana wa mama nshuti yakunze mudandwa kuri minuko ijambo rigatungana. Niryo risaba inka ikazana umugeni, yubaka igihugu riyobora amakungu. Vugana ikiyago n'ikindi. Kutavugana n'isoko ry'amazimwe, raba muyage muzibukira ivyo bimene. Ijambo ririca ritishe naho rigakiza. Vugana ikiyago n'ikindi. Vugana ikiyago n'ikindi. Ibigo y'Uburundi
ninanze ndagahanwa umuti wavyo nawundi atari ikiyago hamwe mwicara mukaganira uti ibi navyo numva ibi navyo ndavyumva umwe akarekura n'uwundi akarekura ijambo rigaheza uwo rikaba umunoni vugana ikiyago n'ikindi kutavugana n'isoko ry'amazimwe raba muyage muzibukira ivyo bimene ijambo ririca ritishe naho rigakiza vugana ikiyago n'ikindi vugana ikiyago n'ikindi unsamirizi nimbonesha kure bwira abarundi ko ari vyiza kuyaga muvuge muti barundi kazi cyangwa muyagiwe bake kuko ikiganiro n'umumvikano bivyara amajambere arabandika bavyandike abatware nabo batanga akarorero vugana ikiyago n'ikindi ivyo muzokorera igihugu uko igihugu c'Uburundi kizoba biri mu biganza vyanyu kwera kano kanya nyene kandi mu vyakire aha itariki 30 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2018 no mwaka wa kabiri murabibwiwe muravyumvise murabitahuye murabimenye Uburundi Imana ufite amasezerano akomeye cyane mwebwe muri ngaha Imana igiye kubakoresha ibintu bikomeye cyane Imana arasezeranye neza ko Burundi izobukoresha ibihambaye mwikanguro n'agakiza aha mu Burundi muri Afrika no kwisi nzima kumbure twebwe nituzobishikamo ariko n'umugabane wanyu iyo umuntu umugabane rero mucakira kirikare kandi muze murekure kiganda c'Imana iza kibane namwe ubuza bw'Imana mugendane namwe buzobe akamaro ku gihugu Afrika n'isi nzima Imana bahezagire cyane ico gihe ariko arabwira ugwaruka reka nanye nsozerere kuri rino jambo mvuga nti mwebwe gwaruka muriko muranyumviriza mwebwe mumenye yuko ari twebwe turi benshi mu Burundi kandi ari twebwe dusinzikaye ari twebwe tumerewe nabi rero uko twipfuza ko Burundi buba niko buzoba mukabona duhisemwo nabi turashobora guhitamwo umuvumo kandi Yesu Kristo azorinda garuka tukimerewe nabi ariko nitwahitamwo neza tuzojya kuvyiza vyo mu gihugu murafise ubwenge ntihagire ubaroha ikicigwa mugihere ku ntango mugisozere mumenye ukuri mumenye uko mukwiye guhagarara aya majambo nabahaye mwebwe nyene muyisomere na kari jambo ry'Imana rivuga ngo bazomenya ukuri kandi ukuri kubahe ukwidegemvya ngo ikibwirwa n'icumva ngo kandi icerekwa nikibona aha niho ngarukirije Tenetangazwa gose mnuwa nk'ikiyago iganirwa ko nziri uzi imiryango hamwuza wumva ngo mwana wa mama nshuti yakunze mudandwa kuri minuko ijambo rigatungana niryo risaba inka ikazana umugeni yubaka igihugu riyobora amakungu vugana ikiyago n'ikindi